Iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. N'umwanya w'amakuru agezweho tubahayemwo kaze aho muri hose. Banywanyi bacu mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye mu Burundi, bari mu bice vyegereye Tanzania, mwoba mumerewe gute? Aya makuru rero arabaraba ntimuze gucikwa. Hari vyinshi rero tugiye kugaruka ko biriko birabera ku mupaka w'u Burundi n'igihugu ca Tanzania. Gusa imbere yuko tuyatangura rero tubaramutse kandi tubahe ikaze mwe mudahwema kudukurikiraho muri hose, bari mu Burundi imbere, bari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Mwese kandi turabakengurukiye cane ko mudahwema kutwereka ko mudukurikira. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Ibuke rero no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Nta yindi nkuru rero tubazaniye nk'uko twabivuze tugitangura aya makuru, tugiye kugaruka ku migenderanire y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Tanzania. Mwese murabizi ko ushaka kuva mu gihugu c'u Burundi aja mu gihugu c'u Rwanda abanza kuva mu Burundi agaca ku mupaka uhuza na Tanzania, akabona kujabuka umupaka uhuza Tanzania hamwe n'u Rwanda. N'abava mu Rwanda bashaka kuja mu Burundi nabo nuko bava mu Rwanda bagaca muri Tanzania, mu nyuma rero bakava muri Tanzania bagashika mu gihugu c'u Burundi. Kumva mwese muzi yuko imbibe z'u Burundi zugaye, ni imbibe rero Burundi buhana n'u Rwanda. Gusa rero inkuru iva ku mupaka n'iyindi mipaka igiye itandukanye ihana iri hagati y'u Burundi n'igihugu ca Tanzania, ibintu ntivyoroheye cane cane abarundi. Muti rero vyifashe gute? Carte jaune y'i Burundi bayita pirate, ngo utabahaye 10,000 shilingi nturengana. Imipaka yose bimeze uko nyene, usohoka canke winjira Tanzania uri mu Burundi baragukuramwo inoti kubera carte jaune. None ko Burundi ngo dutera dukenana gose nitwihangane. Burya ngo ubugabo burihabwa igihugu atavyankenerwa bikirimwo, n'ibivamwo rero nta gaciro. Ngo tweho twaromeye aho dufatwa nk'inyamaswa tugahigwa buhongo, motifu ngo dufise ivyangombwa. Niko rero abarundi bamwe bamwe bashikiriza. Ubwo rero nabahuriye n'ivyago ku mupaka w'u Burundi na Tanzania. Ivyo vyose rero bakaba babishikiriza kubera ko abarundi bakoresha imipaka u Burundi buhana na Tanzania bavuga ko bafatwa nabi birenze. Kumva yuko abarundi benshi basohokera canke binjira ku mipaka u Burundi buhana na Tanzania bavuga ko bafatwa nabi na polisi y'ico gihugu, harimwo no gusuzugurwa bikomeye cane, ndetse uwushitse mu Burundi ari umurundi yarasuzuguwe cane bikaba bimubabaza. Ntandaro vyose rero ngo ni ikarata y'urucanco canke carte internationale de vaccination bakunze kwita carte jaune, aho polisi ya Tanzania itemera izatangiwe mu Burundi, bavuga ko rero ata gaciro zifise. Kaza vyongerekana rero ku ndangamuntu yo mu Burundi itameze neza aho zangirika, kandi n'uwishaka wese ayironka, harimwo n'abanyamahanga bakaba bayironka vyoroshe batanze igiturire. Iyo carte jaune rero baca bayita mwiyarara, aho ngo baca bategekwa kuriha n'amashiringi 30,000 kuri umwe, ndetse bagaca rero baterwa n'urwo rucanco ku nguvu, kuko umwe mu bakorewe ayo mabi abivuga. Uwugize ngo arabaza baca bamusubiza inyuma canke bakamuta mu gasho agaca aheba kuja iyo yaragiye. Ivyo rero ngo birakorerwa n'ingeri zose zivuye mu gihugu c'u Burundi, kuko rero abarundi bose ivyangombwa vyose bafise bitemerwa. Ikindi nuko niyo umurundi atonze ngo bamugongere ku gitabo c'inzira canke passport, ngo bakibona ko uri umurundi baca bagushira ku ruhande ugasigara ujumurariwe. Ngo rero n'abasigaye batinya guca ku mupaka w'u Burundi na Tanzania kandi bafise ivyo bagiye gushaka mu gihugu ca Tanzania. Uyu mugabo rero akaba ari mu bakorewe amabi, ngo rero birababaje kandi biranateye isoni gukurwa mu bandi, akibaza nimba abarongoye Burundi ibi babizi, nimba babizi nawe rero akibaza igituma babandanya gutanga impapuro zitagira agaciro. Ikintu rero kibabaje ngo ni uguterwa urushinge utavyitegura kandi babanje no kugusuzugura, agasaba rero ababijejwe ko bava mu gacerere kuko ngo ivyo bakorerwa vyose bikorerwa ku nguvu kandi ari ku gahato.
bari mu gihugu ca Tanzania. Abo bose rero mwumvirize ko dokima zivuye mu gihugu c'u Burundi, cane cane ku Barundi rero bakunda guhagarikwa ku mupaka w'Uburundi na Tanzania. Hari uwagize ati ivyo rero birababaje cane na Tanzania iratwinubaga, yemwe Abatanzania niko bameze, bishima gute? Twebwe Abarundi turakundana, ngo urazi ukungene dufata abanyamahanga neza, ngo ntituzohinduka. Uyu Mutama rero nibawuvugane ndetse bagire ico babifatamwo nk'ingingo. Ubwo rero nta wundi bavuga ni Varisito Ndayishimiye, bariko barasaba ko yovugira Abarundi ku gihugu ca Tanzania, kuko rero bahura n'intambamyi nyinshi zigiye zitandukanye. Hari uwagize ati ariko u Rwanda ni amahoro masa, uciye Rusumo ntabakugaraguza agati nk'Abatanzania bari aho nabo nyene. Ni ukuri jewe mbona nk'ababikurikiye babijejwe umunsi umwe bazokwiyoberanya baze nk'ingenzi, emwe ngo bazovyibonera. Ndabizi ko bazobagaraguza ku gati batarinze gutanga ibiturire kandi bujuje ivyangombwa, bazovyigenzurire ku neza rwose ngo bagiye kuvyirabira. Hari undi yagize ati umupaka wa Tanzania ni ingorane za kera cane, jewe ngo ndibuka nkiri umwana ko baroneye ku nguvu kandi vyansavye ko nja kwa muganga kurwikuzamwo ngeze mu kindi gihugu. Hari undi yagize ati nanje mperuka kuhaca aho ku mupaka wa Tanzania n'Uburundi aho bita Kobero, wageze rero ntavyo kuvuga ko urikwije ngo ibisabwa, urakwije ibisabwa, uhageze rero ngo uca ugwara kubera ko rero batubangamiye cane. Hari undi yagize ati ubwo ni ukuri ntabwo yabeshe pe, ngo niyo boba ufise nk'ivy'indege vyose vyuzuye ni ngombwa ngo wisake, ikibabaje nibo bagucira ayo baha. Urumva rero nabonye ari itegeko rero ngo iyo haciye ari ubwa mbere baragukorera ko ugatangara, haba mu ruhande rwa Tanzania uratanga no ku ruhande rw'u Burundi naho ukongera ukabaha. Jewe rero uko ndahaciye nama nabonye abo bataye izo nshinge ku nguvu kandi bakariha 30 vy'amashiringi. Ivyo rero urumviriza ko hari abantu benshi bagiye babihuriraho. Ikibazo rero kiri hagati y'Abarundi hamwe n'inzego za polisi ya Tanzania, bavuga ko rero bakwaye ivyangombwa ndetse bakaba baterwa n'incanco za vaccination international, ho bwakwa rero intandara vyose ko ari carte internationale de vaccination bakunze kwita carte jaune, naho polisi ya Tanzania itemera izatangiye mu Burundi ivuga ko atagaciro zifise, ndetse ni passport nayo bakaba bayiraba nabi iyo ivuye mu gihugu c'u Burundi. Ese ga yemwe Abarundi bazoba bande? Bafunze imipaka yihuza Uburundi n'igihugu c'u Rwanda, bafunga bakaba bamerewe nabi n'abanyekongo bo muri Kivu y'ubumanuko baje kurebaho igitora aho bivira muri Repubulika ya Ntwaro Rusange ya Kongo, ndetse urumviza ko no mu guseruka aho muri Tanzania nabo batorohewe. Ese izi ngingo zoba zarafashwe nande? Se yoba ari bande babigiramwo uruhare? Se baba ari babandi Varisito Ndayishimiye aherutse gutangaza mu minsi iheze? Ese ivyo bibazo vyovyo bikaba bizohagarara gute? Mugire ico mushikiriza nk'ico mubona cokorwa kugira ngo Abarundi batekane. Gishe rero muri commentaire ngerekana ko ndangamuntu yo mu Burundi itameze neza ho zangirika, kandi n'ubishaka wese ayironka, harimwo n'abanyamahanga bakaba bayironka vyoroshe batanze igiturire. Iyo carte jaune rero baca bayita mwiyarara, aho ngo baca bategekwa kuriha n'amashiringi 30 kuri umwe, ndetse bagaca rero baterwa n'urwo rucanco ku nguvu, kuko umwe mu bakorewe ayo mabi abivuga. Uwugize ngo arabaza baca bamusubiza inyuma canke bakamuta mu gasho agaca heba kuja iyo yaragiye. Ivyo rero ngo birakorerwa n'ingenzi zose zivuye mu gihugu c'u Burundi, kuko rero Abarundi bose ivyangombwa byose bafise bitemerwa. Ikindi nuko niyo Umurundi atunze ngo bamugongere ku gitabo c'inzira canke passport, ngo bakibona ko uri Umurundi baca bagushira ku ruhande ugasigara ujumurariwe. Ngo rero n'abasigaye batinya guca ku mupaka w'u Burundi na Tanzania kandi bafise ivyo bagiye gushaka mu gihugu ca Tanzania. Uyu mugabo rero
akaba ari mu bakorewe amabi ngo ibi rero birababaje kandi biranateye isoni gukurwa mu bandi, akibaza nimba abarongoye Burundi ibi babizi, nimba babizi nawe rero akibaza igituma babandanya gutanga impapuro zitagira agaciro. Ikintu rero kibabaje ngo ni uguterwa urushinge utavyitegura kandi babanje no kugusuzugura, agasaba rero ababijejwe ko bava mu gacerere kuko ngo ivyo bakorerwa byose bikorerwa ku nguvu kandi ari ku gahato abari mu gihugu ca Tanzania. Abo bose rero mwumvirize ko dokima zivuye mu gihugu c'u Burundi, cane cane ku Barundi rero bakunda guhagarikwa ku mupaka w'Uburundi na Tanzania. Hari uwagize ati ivyo rero birababaje cane na Tanzania iratwinubaga, yemwe Abatanzania niko bameze ngo bishima gute? Twebwe Abarundi turakundana, ngo urazi ukungene dufata abanyamahanga neza, ngo ntituzohinduka. Uyu mutama rero nibawuvugane ndetse bagire ico babifatamwo nk'ingingo. Ubwo rero nta wundi bavuga ni Varisito Ndayishimiye bariko barasaba ko yovugira Abarundi ku gihugu ca Tanzania, kuko rero bahura n'intambamyi nyinshi zigiye zitandukanye. Hari uwagize ati ariko u Rwanda ni amahoro masa, uciye Rusumo ntabakugaraguza agati nk'Abatanzania bari aho nabo nyene. Ni ukuri jewe mbona nk'ababikurikiye babijejwe umunsi umwe bazokwiyoberanya bazi nk'ingenzi, emwe ngo bazovyibonera, ndabizi ko bazobagaraguza ku gati batarinze gutanga ibiturire kandi bujuje ivyangombwa, bazovyigenzurire ku neza rwose ngo bagiye kuvyirabira. Hari undi yagize ati umupaka wa Tanzania ni ingorane za kera cane, jewe ngo ndibuka nkiri umwana ko baroneye ku nguvu kandi vyansavye ko nja kwa muganga kurwikuzamwo ngeze mu kindi gihugu. Hari undi yagize ati nanje mperuka kuhaca aho ku mupaka wa Tanzania n'u Burundi aho bita Kobero, wageze rero ntavyo kuvuga ko urikwije ngo ibisabwa, urakwije ibisabwa, uhageze rero ngo uca ugwara kubera ko rero batubangamiye cane. Hari undi yagize ati ubwo ni ukuri ntabwo yabeshe pe, ngo niyo woba ufise nk'ivy'indege vyose vyuzuye ni ngombwa ngo wisake, ikibabaje nibo bagucira ayo baha. Urumva rero nabonye ari itegeko rero ngo iyo haciye ari ubwa mbere baragukorera ko ugatangara, haba mu ruhande rwa Tanzania uratanga no ku ruhande rw'u Burundi naho ukongera ukabaha. Ngo jewe rero uko ndahaciye nama nabonye abo bateye izo nshinge ku nguvu kandi bakariha 30 vy'amashiringi. Ivyo rero urumviriza ko hari abantu benshi bagiye babihuriraho. Ikibazo rero kiri hagati y'Abarundi hamwe n'inzego za polisi ya Tanzania, bavuga ko rero bakwaye ivyangombwa ndetse bakaba baterwa n'incanco za vaccination international, aho bwakwa rero intandaro vyose ko ari carte internationale de vaccination bakunze kwita carte jaune, aho polisi ya Tanzania itemera izatangiwe mu Burundi ivuga ko atagaciro zifise, ndetse ni passport nayo bakaba bayiraba nabi iyo ivuye mu gihugu c'u Burundi. Ese gaye Abarundi bazoba bande? Bafunze imipaka yihuza Uburundi n'igihugu c'u Rwanda, bafunga bakaba bamerewe nabi n'abanyekongo bo muri Kivu y'ubumanuko baje kureba aho igitora aho bivira muri Repubulika ya Ntwaro Rusange ya Kongo, ndetse urumviza ko no mu buseruka aho uri Tanzania nabo batorohewe. Ese izi ngingo zoba zarafashwe nande? Se yoba ari bande babigiramwo uruhare? Se baba ari babandi Varisito Ndayishimiye aherutse gutangaza mu minsi iheze? Ese ivyo bibazo vyovyo bikaba bizohagarara gute? Mugire ico mushikiriza nk'ico mubona cokorwa kugira ngo Abarundi batekane. Gishe rero muri commentaire.